mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Mwese abateze amatwi radio Cirimoso turabaramukije. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu wa kabiri gitugutu umwaka wa 2023. Mu kiganiro cuno munsi muri kumwe na Rugema Michel na Liliane Nindereye, mukamwa giteguriwe na Emmanuel Nkurunziza afatanije na Alexis Mbogo. Tubahaye ikaze. Uno munsi tubandanya kurabira hamwe ingene ihonyabwoko ry'abatutsi ryagenze muri province Karuzi, aho ibara ryaguye kuva kuwa 21 gitugutu umwaka wa 1993. Ariko imbere y'iyi nkuru nyamukuru tukaja guhera muri commune Gashikanwa iri mu ntara ya Ngozi. Kubiraba commune Gashikanwa twotangura tumenyesha ko iri mu zambere buramatari wa Ngozi w'ico gihe Joseph Nakarutimana yabanje kujamwe mu kurarika abafrodibu ngo biwe ngo birare mu batutsi. Tukiri hano mudukundire tubanze duhubura mu makuru yacu yo kuwa 12 Nyakanga kaduciyemo tugashikiriza ko uwo Joseph Nakarutimana asigaye ari umunyamabanga wa East African Community kandi mu vy'ukuri atari vyo. Muri rusangi ugeranje n'ahandi yo commune ya Gashikanwa yatakaje abantu bake. Abatutsi benshi bakaba bararokotse kubera ababanyi b'abahutu batahemutse ngo bakurikire iyo shambi zabo bategetsi b'abafrodibu. Kitabuze yamara ko twomenyesha abaza kwisonga mu bafashije buramatari muri ico caha cyo kwirembura abatutsi. Muri abo hari uwitwa Barasokoroza yakora muri projet Caprin, hamwe rero n'umu chef de zone yitwa Evariste, bose bakaba bari mu mugambo wa Frodibu wasasika inganda. Nkuko vyagenze ahese mumaze kuvyumva, abo bicanyi bahera ku batutsi baboneka. Nk'akarorero uwo Varisito tubabwiye niwe yagiye kwironderera uwahoze ari mu rastaneri yitwa Alphonse Kazokiza, abanza kumuhenda ko akurikiranwa kubera ibidandazo vya magendo na rije yarasigaye ari umudandaza. Wundi barataco yiyagiriza yaracuzwe, arabona ko ari urugwitwazo maze agerageza kuyanyaga, mugabo akaba atateranye intambwe abo bicanyi. Abo nabo barekeyaho baciye baja kurondera umutambukanyi w'uwo bahejeje kugandagura, bamuhenda ngo ni umunega wiwe amutumye. Kageze arasohoka baramucakiye bamuca izosi. Bona ko ari yo nzira abafrodibu bakoresheje ahenshi mu kumara abatutsi. Twisubize cacegeranyo c'amatohoza yakozwe n'abatohoji bari barungitswe n'ishiramwe Federation Internationale des Droits de l'Homme FIDH mu mfunyapfunyo. Haravugwa ko hari abahutu 50 b'abafrodibu baje ahitwa Kivumu bafise ibirwanisho ngo bahashitse bahica abatutsi batatu. Mu nyuma baca bavuga ngo barondera abahutu bo muri Iprona. Mu gusozera agace k'icegeranyo cayo kajanye n'iyo commune, FIDH ivuga ko muri rusangi hapfuye abantu 200 ngo bikaba bishikirizwa na buramatari w'iyo ntara. Abiweza ibintu n'ibindi kandi badahusha barumva ko umutegetsi wo kuri urwo rwego arinze yiyemerera 200 kandi azi ko ari mu babagirizwa. Abo yahoze nibo barinda kuba ari benshi kuruta hiyo. Nkuko tubisanga muri ca gitabo c'ivyashikirijwe n'abacitse ku icumu, nkuko babishikirije amashiramwe adaharanira ivyicaro vya politiki yandi yabishikiriza mu gitabo yasohora mu 1996 kuva ku rupapuro rwa 374 gushaka ku rupapuro rwa 375. Dusanga ko hari amazina benshi y'abayitoye na Frodibu atashoboye kumenyekana, ariko bakanamenyesha ko abayoboke b'uyo mugambwe batagera amajanja abasaza barenga imyaka 80 nkuko vyibonekeza ku misozi ya Kabamba, Rutanga na Ngoma. Umuntu yihwe ivyanditswe nabo batohoji bari barongowe n'ishiramwe Federation Internationale des Droits de l'Homme arabona babishikirije banumbanya. Nushaka bihakwa kumera kimwe n'ivyashikirijwe n'abatohoji barumutse bishiramwe muzamakungoni, uretse ko abo bobo barundi ivyo batohoje bahavuye bakavyegeraniriza mu bubiko bwabo i New York, aho ubikeneye abishoboye ashobora gusaba uruhusha akabikoresha mu bushakashatsi. Tukizera ko abashakashatsi bakeneye ukuri bavyumvise. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Abashakashatsi begeranije ubuhamya bw'ingene ihonyabwoko ry'abatutsi ryateguwe rikongera rigashigwa mu ngiro n'abategetsi b'umugambwe Frodibu n'abanywanyi wayo, baratwibutsa ingene iryo shano ryateguwe rikongera rigashigwa mu ngiro mu gihugu cose hakurikijwe amasaha amwe, ibigwanisho bimwe, eka n'amajambo yo gukekeza abo bariko barica yaramwe mu gihugu cose. Na commune Nyabikere rero iri mu ntara ya Karusi, zaba integuro zimwe zimwe zibonekeje n'ivyo gutembagaza ubutegetsi butaravugwa, bwaba uburyo n'ibigwanisho vyakoreshejwe, haba umwanya utegurwa n'ishigwa mu ngiro ry'ihonyabwoko ry'abatutsi, kiretse ko musitanteri w'iyi commune atifadikanije na bagenzi we ngo akore ishano, ivyo twokwita mu gifaransa exception, vyagenze uko mu gihugu cose
ku itariki ya 20 Gitugutu 1993 n'indwi z'imbere yaho no kuva imbere yuko haba igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi ryabaye mu ijoro ryo kuwa 20 rishirwa 21 Gitugutu 1993 hariho ibimenyetso bitabesha ko Frodebu yari kirategura guhonya abatutsi. Ikibabaje nuko abihweza ibintu n'ibindi batigeze baca nikanda, ahubwo bamenya ko vyari ibimenyetso simusiga akaba kabaye ibara ryaguye. Naho ritari rya mbere hibonekeza imiriro ya Nyakanga mu ntara ya Karusi kubera igizwe n'amashamba ikabamwo aborozi, imiriro ya Nyakanga y'1993 yari nico yisangije. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Itirirwa ry'amashamba ryakwiye igihugu cose ku buryo n'umukuru w'igihugu w'ico gihe yigeze aho agerageza kugira icyo avuze mu kwagiriza abo batavuga rumwe ko aribo babikora. Kuva Burundi bwabaho ryabaye irya mbere imiriro ya Nyakanga igigwa impari za politike kubera iki. Ikindi cateye amakenga ni ingene ahubwo imisozi n'imyonga vyabandanije biturikwa ku rugero rudasanzwe nubwo umukuru w'igihugu yari yavyiyamirije. Ariko ikitangaje ni ingene abategetsi bo hasi bari abayoboke ba Frodebu canke bayamigambwe yari icuditse n'uwo mugambwe ataco bakoze kugira bahagarike kandi bahashe abariko baraturira. Mwese mwahavuye mwibonera ko n'ahatari hasigaye amashamba n'urufunzo havuye haturirwa kugira abatutsi bagerageje guhunga babure aho bihisha abicanyi. Ikindi abacitse kw'icumu babona ariko ntibamenye ico bizovyara yari amanama abahutu bakora mu kinyegero. Kimwe mu vyerekana neza atagukekeranya ko hariko hategurwa ikibi kibishe ni umuzo w'umuhanuzi wa Buramatari Aloyizi Mahorwa kw'isoko yari kuri komine Mutumba ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 Gitugutu. Uwo munyabanga wa Buramatari ahejeje kubona nyabadandaza bamwe b'abahutu mu kanya gato cane abahutu baciye banura utwabo bihuta barataha, ariko biboneka ko bafise ishavu n'inzigo mu maso. Abatutsi bahari basigara batamariwe batamenye ikibaye. Ivyo vyabaye itariki ya 20 Gitugutu n'imbere yuko hamenyekana ko hagiye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Itariki ya 21 Gitugutu 1993 abategetsi ba Frodebu baciye bakwira intara yose ngo bakabure abanywanyi ba Frodebu ngo bahonye ababanyi babo b'abatutsi. Ni kuri uyo munsi nkuko twabibashikirije mu biganiro vyacu vyaheze, aho Buramatari wa Karusi abanyamabanga biwe hamwe n'abamustaneri bakwiye imihingo yose y'intara bahamagarira kwica bamwe mu bo bari bajejwe gukingira no gutunganiriza abakaba atarabandi atarabatutsi. Itariki ya 22 Gitugutu 1993 haciye haba ubwicanyi bweruye. Kuri uyo munsi wa gatanu abatutsi bose b'igitsina gabo baragandaguwe. Ubwo bwicanyi bwatanguye mu gaturuturu kuva isaha 11 y'ubuca zo mu Mutwenzi gushika Buhwibiri. Ubwo bwicanyi bwakurikirwa n'urugendo rw'abo bicanyi b'Abafrodebu defile. Akarorero kakaba ari komini Nyabikere. Ni kuri uyo munsi abatutsi b'igitsina gabo nka bose baba bakuze canke abana bishwe. Haca hakurikira kwiba no kwica ibitungwa, gusambura no guturira ku buryo n'abatari bwicwe batari bagifise ico bafungura naho bakika umusaya. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Ku itariki ya 23 na 24 Gitugutu yabaye iminsi yo kwica abatutsi b'igitsina gore n'abana. Abo babisha bakaba babanza gutohoza ko atamututsi w'igitsina gabo akuze yabacitse, ariko naho baca bamurondera bakaba mugandaguye. Abo bicanyi bakoresha urutonde rwari rwarateguwe kuva kera kugira bamenye abamaze kwicwa n'abashoboye kubacika. Kiretse aho abajejwe umutekano bashitse ivyo bibondo nabo bapfakazi bataricwa mu yindi mihingo baratemye baratongora. Kuwa 25 Gitugutu
wabaye umunsi wa nyuma wo guhiga umututsi yabacitse yinyegeje mu ishamba canke ku bahutu. Ni ku itariki ya 25 Gitugutu mbere abitwa ngo ni abagira neza b'abataliyano birabiro muri komine Mutumba baha abakozi ba leta b'abatutsi bari babahungiye ko musitanteri bagaheza bagaca bicwa. Inyabikere hari abagabo n'abagore b'abatutsi bari bahungiye kuri paruwase ariko nta mugabo n'uwo guca umugani bashigaje. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Kuko abafaransa barimaze bati ya pas de règle sans exception, kuko tubisoma muri aya matohoza, musitanteri wa komine Nyabikere Nkezabahizi Benoit ngo ntiyigeze ahimiriza canke ngo yice. Iyo nyifato yo mutware yatumye abana benshi n'abapfasoni batishwa muri iyo komine. Ariko nayo umusitanteri atakokeje abanywanyi ba Frodebu ngo bice abatutsi nka bagenzi we, abatutsi barishwe ku misozi itari mike y'ikomine. Ku musozi bita Rurwiza, Mazita na Gatonde, izo ngo zarabaye rurangiranwa muri ico kibi. Kuri iyo misozi abanywanyi ba Frodebu barishe bice bakuza ko bataravye abana, abagore, abatama n'abatamakazi. Mbere kuri iyo mitumba ngo nta mututsi basize wo kuzobara inkuru. Ikindi naco ngo cibonekeje nuko 80% y'abagabo bari bafite imyaka hagati ya 18 na 54 bagandaguwe muri iyo komine. Uko guhera guhonya igitsina gabo rikikaba ari kimwe mu biranga ihonyabwoko. Muti none ni bande bagize uruhara muri iryo honyabwoko ryakorewe abatutsi muri komine Nyabikere? Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Twabonye ko musitanteri wa Nyabikere atifadikanije n'izindi ndongozi za Frodebu mu ihonyabwoko ryahiga abatutsi. Mbere ngo itariki 22 Gitugutu 1993 yarishikiye ku murwa mukuru w'intara ngo asemerere abwire buramatari we amukurira kugira ngo asabe ubufasha iryo barantirirwe. Ariko musitanteri ngo yamwakiriye n'agasuzuguro kenshi maze asubira inyuma uko yari yaje. Muri iyo komine haza haratanzwe itegeko ryo guhonya abatutsi. Umuforoma w'ibikoko wa komine ari we Kiburugutu Desire yari yiyunguruje ari kumwe na musitanteri kw'ipikipiki ku murwa mukuru w'Ikaruzi, agarutse Nyabikere nawe yahavuye yicwa nyuma yo kugerageza guhungira kuri paruwase. Uwaje mu zambere mu gutegura igihonyabwoko ry'Inyabikere n'umunyamabanga wa Frodebu muri komine ari we yitwa Antoine Ciza, akaba yarabibanganikanije no kuba inspecteur cantonal w'amashuri mato mato. Akaba yafatanije n'umukuru wa zone Rurwiza ari we yiswe Mutambananga Stanislas hamwe n'abakuru b'Ubucimbiri. Kugenekezo rya 40 Gitugutu rero uyu Antoine Ciza yagiye kwikingira mu ishombo ngo yivugira ko atwaye ubutumwa bwihuta. Yagarutse inyuma ya saa sita acaguma ngaho ku murwa mukuru wa komine Nyabikere naho ubwo atariho yari asanzwe aba. Ikindi cibonekeje muri abo banywanyi ba Frodebu na cane abakozi ba leta ngo bagumye bumviriza radio Kigali imwe Dr Jean Minani yakoresheje mu guhamagarira inzira guhemuka ngo zihagarare bwuma, yamvuga ifobetse aba Frodebu bari barasezeranye gukoresha mu guhamagarira abanywanyi babo kugira abahonye batutsi. Isaha 11 zo ku mugoroba abo banywanyi ba Frodebu baciye batangura kugira amanama arongowe n'uwo mukuru w'agacimbiri. Aho ngo nta mututsi n'umwe yarimwo. Muri uyo mugoroba niho hacatangura kuvuza ingoma, inzamba, ariko mumenye ko abatutsi batigeze bamenya ivyo bintu ico biza kuvyara. Ku munsi wa gatanu itariki 22 Gitugutu uwiswe Shirukanya André yakizuye imitumba yose yegera imurwa mukuru wa komune asemerera abwira abanywanyi ba Frodebu ngo bahaguruke bica abatutsi. Ubwo nyene abo banywanyi ba Frodebu baciye basidukana n'iyonka baja kurondera umukuru wabo ari we Ciza Antoine aho yarari ku murwa mukuru wa Nyabikere. Baheje kugira inama yari irongowe n'uwo Ciza, baciye batangura urugendo bagenda baririmba imvugo zo gushebuza abatutsi. Inyuma y'urwo rugendo baciye bica mu mirwi, urabari bitwaje amacumu, imipanga, ubuhiri n'ibindi birwanisho. Isekeza ryo kwica abatutsi ryaciye ritangura. Radio Cirimoso, isoko ry'ukuri. Nk'uko
nk'uko vyagenze mu gihugu cose, bamwe babanje guca ibiraro, abandi batangura kuzibira amabarabara, abandi nabo baca batangura guhiga izina Mututsi. Abakozi ba leta y'abatutsi bakorera aho muri uyo murwa mukuru ngo nibo batanguye kwicwa bahereye kuri juge du tribunal de Nyabikere ariwe mushingantahe Nkurikiye Joseph. Abagerageje guhunga berekeza i Gitega bahavuye bicwa n'umugwi wari urongowe n'umukuru wa zone wenyene, mbere akaba yari yitwaje n'icumu. Agarutse ku mugwa mukuru wa komine, uyu mukuru wa zone yivugiye ati bose bishwe, avuga ko batawe ku musozi witwa Mbabazi, eka ngo n'icumu ryiwe ryari ryuzuyeko amaraso. Ciza Antoine wenyene hamwe n'umunyamabanga mukuru ariwe yitwa Ntahonicaye Gaspard na Minani Bonaventure batazira nyakatsi batanze itegeko ryo guturira n'ipiripiri kugira ngo uwundi murwi w'abakozi ba leta n'abanyeshuri bakeyi bakoreshwa minare, abo bakaba bari binyegeje mu idari rya diocese ya Nyabikere, aho bahavuye basohoka hama baricwa. Bashigaje umusore umwe, uyo nawe akaba yitwa Desire mwene Mbonyinkebe, uwo bahavuye bamenya ko ari umuhutu ariko bamusigaje ari ntere. Aho muri ako kanya iyindi migwi y'abo bakozi b'ikibi bariko basomba abatutsi aho bari hose, baraheza rero bakababoha bakabashorera gushika ku mugwa mukuru wa komine, bagaheza bakabatwara hafi y'akaburi baca babahambamwo iyo bahejeje kubagandagura. Ariko hari n'abandi batutsi biciwe mu mazu yabo ku mitumba babako. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Abo bicanyi barongowe na Ciza Antoine barabandanije uruhigi rw'abatutsi bari binyegeje haba mu mashamba canke mu mihana y'abahutu bari babanyegeje. Aho twovuga witwa Balthazar Ndikumana na Ntamatungiro Denis bari bahunze, ariko baruhiye gutorwa itariki 27 Gitugutu mu 1993. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Abandi bicanyi bamenyekanye twovuga ni Futuguru George yahoze ari umusirikare. Uyu ngo yari mu bambere bishe ku mugwa mukuru wa komine Nyabikere, ngo niwe yari arongoye ubwicanyi bwabereye ku mutumba Ngungo agacimbiri Nyangungu. Yakora ku mategeko y'uwitwa Ciza Antoine twababwiye, ngo yaca yiba ubutunzi n'ibitungwa vy'abahejeje kugandagura. Nindagira Priva umukuru w'agacimbiri Ngungo, uyo ngo niwe yari cegera ca Futuguru George. Uyo yahoze ari umusirikare mu guhiga no mu kwica abatutsi, nawe ngo yari mu bambere. Muri iyo zone Gatonde ubwicanyi bwari burongowe n'umukuru wayo ari we Ndayizeye Gerard, rikaba ari iryo shano yarifadikanije na Gakoryo Jean. Uyo nawe yari umunyeshure kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubushakashatsi ariyo Faculté des Sciences. Akaba yaje guterera umuganda wo muri ico kibi muri zone Gatonde, ahejeje gutigiza abantu imutumba. Niyibizi Roger nawe nyene yari umunyeshure kuri kaminuza y'u Burundi wo mu gisata c'amategeko. Hari uwundi bita Mudome Fidele na Munezero Melance barabigisha, ndeka n'abandi bafatanije muri ico kibi. Mu gacimbiri Maramvya ubwicanyi bwari buhagarikiwe na Nsabimana François, akaba yari anarongoye n'iyo zone, akaba yari yunganiwe muri ako kabi kabishe na Ndimurirwa Gabriel yari umukuru wa Frodebu ngaho muri iyo zone. Eka mbere ngo yasa ko ari we yari arongoye akarwi kabo bakozi b'ikibi bishe abatutsi ba zone Maramvya komine Nyabikere. Ngo yari afadikanije n'uwundi yitwa Nduricimpa Raphael, Kome mwene Ntabiriho, Budisi Stani mwene Suguru, Simenya eka n'abandi. Abo ngo nibo bagandaguye Simbananiye Benoit, Kagabo André, Ngezahayo Robert n'abandi benshi. Uyu Ndimurirwa Gabriel afatanije n'umugore wiwe ngo ni nabo bagandaguye umwigisha yitwa Ndagije Salvatore, bamuca umutwe ndetse bakagenda bawereka abandi bavuga bati nimuraba uko umututsi yasa.
ntitwoheraheza tutavuze abadandaza nka Karerwa Deo, Ntirugira Ikigongwe Dominique, Ndikumasabo Deo na Bigirimana Bernard. Abo nabo bakaba aribo batanze esanse yo guturira amazu y'abatutsi hampande yo kubica. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Aha niho hagarukiye ikiganiro c'uyu munsi. Tukaba dushimiye mwese mwagikurikiranye naho kundwiza. Mugira Burundi buziriho nyabwoko na gahwane. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Chirimoso.